ndabaramukije n'abakaze mwese banywanyi bacu mwe mukunda amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije vya misi yose. Ubu turiko turavugana hari amakuru yihuta cane avuye mu muhari Rede Tabara. Nyuma yuko hagiye havugwa ibitero bitandukanye mu makomine, intara zitandukanye z'igihugu cacu c'Uburundi, Rede Tabara yaravyemeye yuko ari wo muhari rudende uriko uragira ivyo bitero irya nino, kandi ko waje gusambura leta ya Gitega kuko leta ya Gitega yanse ibiganiro bihurikiyemwo bose, ndetse bivugwa yuko ngo abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD babandanya gucinyizwa, bikavugwa yuko rero ngo Rede Tabara itazokwigera yihanganira ako karenganyo, ikavuga ko arizo mvo zikomeye zatumye ifata ibigwanisho ndetse igahitamwo inzira y'intambara kuko inzira y'ibiganiro vyanse. Inyuma y'ivyo vyose rero ibitigiri vy'abasirikare b'u Burundi baguye mu ngwano, abanyagihugu baguye mu ngwano, imbonerakure zaguye mu ngwano, kuri ubu ngubu hari amakuru turonse yihuta cane kw'ikete gikomeye cane Rede Tabara ihejeje kwandika. Aya makuru adushikiye aka kanya yose ndaza kuyakubwira mu buryo bw'idonido ndetse n'ivyoba biri muri ico kete. N'amakuru twatohoje twifashishije abamenyesha amakuru bacu bariko baradutohoreza amakuru ariko aravugwa irya nino, amakuru kandi yakerekana neza yuko ngo ibintu biri muri ico kete biteye ubwoba, haba ku bategetsi b'u Burundi ndetse n'abarundi n'abarundikazi muri rusangi. N'amakuru arabana n'umutekano yose ndaza kuyakubwira mu buryo bw'idonido, izo zikaba zari impfunyapfunyo. Kuri wewe tugiye kubana muri aya makuru utarafyonda subscribe, uramanuka munsi y'ivideo urabe uburyo bwawe ahanditse s'abone maze ufyondeko. Nimba ukoresha ururimi rw'icongereza nyene uraraba ahanditse subscribe. Mbere yuko turabira hamwe vyose biri muri ico kete gikomeye cane kirungitswe n'umuhari Rede Tabara wamenyesheje yuko nyene ari wo wateye igihugu c'u Burundi kandi ubandanije, reka mbanze nguhe kaze. Turazi ko mutwumviriza muri benshi kandi cane, dufise abanywanyi bacu nga mu gihugu c'u Burundi, ndahaye kaze rero mwe mwese muriko muratwumviriza muri nga mu gihugu c'u Burundi. Ndahaye kaze abariko baratwumviriza bari mu bihugu vy'ababanyi, wewe ushobora kuba uriko uratwumviriza uri mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, ushobora kuba uriko uratwumviriza uri mu gihugu cibanyi ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, canke uri muri Tanzania, muri Uganda ndetse n'ahandi hose uherereye ngaha ku mugabane wa Afrika. Ndagukengurukiye. Ndakengurutse ku bari kutwumviriza bari ku migabane y'amakungu, Amerika, Aziya, Buraya n'ahandi hose uherereye, ndabahaye ikaze muri aya makuru. Mu buryo bw'idonido reka aya makuru tuyatangurire nyene kuri aya arabana n'umutekano. Inyuma yuko bibonetse yuko leta y'u Burundi yanse ibiganiro n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, haragiye hakunda kuvugwa amajambo atandukanye n'abanyapolitike bahunze, haragiye hakunda kuza ivyagirizo vyinshi bivuga yuko ngo hoba hari abajenerali bahunze igihugu c'u Burundi bakaja gukora iyo mihari igwanya leta. Haragiye hakunda kuvugwa cane uwitwa Godefroid Niyombare, akaba ari generali majoro Godefroid Niyombare, bivugwa yuko ngo nawe nyene ari mu bantu boba binyegeje inyuma y'imigwi igwanya leta. Haragiye hakunda kuvugwa ibitero vyagiye bigirwa n'abantu bitwaje ibigwanisho, bamwe bakavuga yuko ngo boba barungitswe na Rajab Hussein, abandi bakamenyesha yuko ngo hari abandi bantu benyegeje inyuma y'ibitero biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Ayo makuru yose twaragiye dukunda kuyabashikiriza. Inyuma yaho umuhari Rede Tabara uhejeje kumviriza ivyo nyenicubahiro Ndayishimiye Varisito yashikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru misi iheze, bamenyesha yuko ata muntu yateye igihugu c'u Burundi, ahubwo ngo ko ari umugwi w'abasuma wica ugasahura abanyagihugu. Rede Tabara vyarayibabaje cane ndetse ibona yuko leta y'u Burundi iriko irafata minenengwe umuhari Rede Tabara. Ibi vyatumye habaho
ikintu gikomeye cane mu muhari kuko babonye yuko leta itabafata nk'aho bafise intumbero yo gufata igihugu ndetse no gushika ku ntumbero yabo nyene yo gukuraho leta y'agahotoro nk'uko bobo babivuga. Kuva ico gihe Ndayishimiye yahejeje kuvuga ayo majambo, hari amakuru twagiye turonka atandukanye avuga yuko umuhari Red Tabara wagize ibindi bitero inyuma yaho ndetse ukanica bamwe mu basirikare b'u Burundi ndetse n'imbonerakure. Kuri ubu ngubu rero kuba ivyo vyose vyashikirijwe na Ndayishimiye Varisito, twaronse amakuru yuko hari ibirabana no kwinjiza ugwaruka mu muhari Red Tabara bakahabwa imyimenyerezo ya gisirikare. Birumvikana nyene ntibirabana ukurasa ndetse n'ibindi vyose vyigwa bijyana n'urugamba. Ivyo byose kandi vyaragiye bikurikirwa n'amakuru twagiye turatohoza avugwa yuko ngo hoba hari abanyapolitike bari mu bihugu vy'amakungu bariko baratanga imfashanyo ku muhari Red Tabara, yaba imfashanyo y'ibigwanisho ndetse haranagiye gukunda havugwa ibirabana n'ihagarikwa ry'agasakisaki, ifungwa ndetse n'igandagurwa ry'abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, vyagiye vyikekwa yuko ngo boba bariko barakorana n'imihari igwanya leta. Amakuru rero aratwereka neza yuko muri rusangi ibi vyose Red Tabara bitayishimishije, ndetse muri rusangi umuvugizi wayo yagiye akunda kumenyesha, Patrick Nahimana yagiye akunda kumenyesha amajambo akomeye cane amenyesha yuko Red Tabara ata munyagihugu yica, ahubwo ngo Red Tabara yoyo irondera abanyagihugu bayishigikira mu bikorwa vyayo vyo kuvanaho leta y'agahotoro, leta y'umuheto nk'uko bobo bavyita. Amakuru kandi aratwereka neza yuko kugira handikwe iki kete gikomeye cane, turi buze kurabira ibiri muri ico kete. Nakubwira yuko Red Tabara muri rusange ifise abandi bantu bayishigikiye, ndetse biboneka yuko ngo Red Tabara kuri ubu ngubu ihejeje kwinjiza bamwe mu gwaruka muri uwo muhari kugira bazayifashe muri ubwo rugamba iriko. Amakuru kandi arerekana neza yuko inyuma y'inama ikomeye cane yari irimwo abategetsi ndetse n'abarongoye abandi muri Red Tabara, higiwemwo ndetse hagafatwa ingingo zikomeye cane zirabana n'ibitegerezwa guca bikurikira, ndetse ivyo vyose bikarungikirwa umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito kugira amenyeshwe vyose bigiye kuba. Twaronse amakuru yuko bimwe mu vyo Red Tabara yifuza ari uko leta ya Gitega yakemera ibiganiro. Kwemera ibiganiro ni ukuvuga kwemera yuko abatavuga rumwe nayo nyene bagirana ibiganiro ku birabana no gusangira ubutegetsi, ndetse no gukuraho ingingo zimwe zimwe zituma abatavuga rumwe n'ubutegetsi badahabwa ikibanza mu butegetsi bwa CNDD FDD. Mu bindi kandi twaronse biri muri iki kete nuko bivugwa yuko ngo Red Tabara ishaka yuko abarundi bose bahunze ata numwe avuyemwo, atakurabira ku migambwe bahoramwo. Murazi neza ko twabashikirije amakuru yuko hari impunzi ziriko zirahunguka zivuye mu bihugu zari zarahungiyemwo, zigaca zifatwa zigahagarikwa, zimwe zigafungwa zagirizwa kuba zikorana n'abitwaje ibigwanisho, ndetse muri rusange bikavugwa yuko abari mu mugambwe utari CNDD FDD bose bahozwa ko ijisho. Red Tabara rero nk'uko amakuru turonse muri ivyo kete yanditse, iramenyesha yuko isaba leta y'u Burundi yuko ivyo vyose bica bihagarara, ndetse muri rusange abarundi bose bagahunguka ata numwe avuyemwo, ndetse ivyo ihagarikwa ry'agasakisaki bigahagarara. Red Tabara kandi bimwe mu bindi twaronse vyiri muri ico kete nuko isaba Ndayishimiye ndetse na leta arongoye yuko ugwaruka rw'imbonerakure rwambugwa ibigwanisho ruriko ruraronswa, ngo kuko biboneka yuko leta ya CNDD FDD yoba iriko irategura intambara ikomeye cane ndetse ishobora kuzagwamwo abanyagihugu benshi.
Kuri ivyo umuhari Red Tabara uramenyesha yuko igihe cose bikiboneka yuko imbonerakure zigifise ibigwanisho ndetse zikabandanya gukora ivyo bikorwa, Red Tabara yambariye urugamba kandi yuko izarutsinda igihe cose imbonerakure zaba ziri mu gihugu. Red Tabara yariyemeje yuko izoshika kandi igakuraho ivyo vyose nk'uko biboneka nyene muri ico cete. Ayandi kandi ibindi biboneka ngo nuko muri rusangi intumbero ya Red Tabara ibi vyose bidashizwe mu ngiro izogwana gushika ku munsi wa nyuma, ndetse gushika igihe izoshika ku ntumbero yayo canke se bikanka, ariko yoyo irafise intumbero yuko izogwana gushika abanyagihugu bose babonye uburenganzira bwabo. Ibi kandi bije inyuma yuko twaronse amakuru yuko hari abandi banyepolitike bashigikiye ibi vyiyumviro vy'umuhari Red Tabara, ndetse bakamenyesha yuko hariko harakogwa ikindi kintu cyo kugira imihari yose igwanya leta ya Gitega yishire hamwe, maze yose ihuze inguvu ize kwinjira mu gihugu ifise imbaraga. Twarababwiye yuko rero hari n'amakuru twaronse yuko hari abagwanyi bagiye barijya nino hatandukanye, ndetse ngo igihe cose hoba havutse ukurasa abagwanyi bose baca bava aho nyene bivugwa yuko binyegeje. Twarabashikirije amakuru kandi yuko hari bamwe mu bariko barinjira mu muhari Red Tabara ndetse bariko barakorana vya hafi n'abari mu butegetsi. Amakuru akatwereka neza yuko ngo muri CNDD-FDD nyene naho hoba harimwo abantu bariko barakorana n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse ngakaba bariko baratanga amakuru yose ingene ibintu vyifashe mu gihugu. N'amakuru yose tubandanya kubatohoreza, amakuru tuba twateguriwe n'abamenyesha amakuru b'abahinga. Kuri ubu ngubu rero nkaba nakumenyesha yuko ayandi makuru yose arabana n'ibigiye guca bikurikira inyuma y'ibi vyose turaza kuyatohoza nayo nyene tuyabashikirize. Gusa murazi neza yuko igihe cose utarafyonda subscribe uraja ucikwa n'aya makuru, ariko nimba warayifyonze uraja uyaronka mu bambere. Reka rero mbashimire cane mwe tubanye muri aya makuru, mukanya ndaza mbashitsa ko n'andi makuru yose ndiko ndabatohoreza n'amakuru abariko aravugwa ijya nino mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'abanyagihugu. Ndagukengurukiye cane rero, mukanya n'ayandi makuru araba agezweko. Nibabanze batahura ibintu ubwo barazi icari cyo gutera igihugu. Umuntu kugira avuge ko yateye igihugu kirafise imyugariro, kirugariye, kirakingiwe. Gutera igihugu rero uhera nyene kubomora iyo myugariro. Nabavuga ko wateye igihugu wagiye kwica umuntu, ukica abantu babiri mu muryango, ugacuvuga ko wateye igihugu cyayo wateye uwo muryango. Ico si igihugu wateye. Abantu benshi rero ntibazi ivyo ari vyo kubera bari barimenyereye. Aho umuntu yica umuntu ukazibona umunyepolitike agiye kumuvugira ngo apfungiwe politike kandi yishe umuntu. Ahajya rero babigira kubera bari baramenye abanyepolitike arabavugizi babicanyi. None sinabonye mu matora umuntu yarashe umuntu n'umwampi Intega, nkaza mbona umukuru w'umugambwe wiwe ariko avuga ko apfungiwe politike kandi yarishe umuntu. Ico nakamenyero ka kera dukwiye gusezerera. Uteye igihugu burya ico bita gutera igihugu navyo biri mu mategeko mpuzamakungu. Sinzi ko abantu babimenya. Uteye igihugu uravuga uti ndamaze gufata iyi komine, ubu ni gwanje, nukuvuga amakungu ntimuze mubaze leta iyi komine, muze mubaze jewe nije ndahafise. Muramurigera mwumva ivyo. Hanyuma uteye igihugu ahera ku rwego rukuru. Umukuru w'igihugu niwe wa mbere arahirira kubungabunga imbibe z'igihugu. Mbujya mwari muzi ko atawunda birahirira ivyo ari umukuru w'igihugu gusa birahirira. None ugize kudeta arico gituma ari mpuzamakungu. Ni icaha mpuzamakungu kuko wateye igihugu kiri mu makungu. Hanyuma rero hariho ico bita ubwicanyi, ubugizi bwa nabi, harimwo busuma, kurandura karimbi, kwica umuntu. Ivyo vyose ni ibicumuro, ni ivyaha bihanwa n'amategeko. Iyo ari umuntu rero ari umwicanyi, iyo umuntu ari umusuma, iyo umuntu yaranduye akarimbi k'umuntu, ntuco uvuga ngo yateye igihugu. Jewe reka dufata akarorero, maze imisi nzunguruka mwijoro, nejo naduze mwijoro. None bavuga ko wateye igihugu guta umukuru w'igihugu wegera ariwe wa mbere bari guherako. Akava ugenda murabisaha naviriye Ikigoma, murabisaha nashikiye Bujumbura.
sinaciye aho hose bavuga ngo niho bari, ejo sinaduze mu ijoro sinacirabutse ikibira ngo niho bari. None ni bande? No kuvuga abanyepolitike bari baramenyereye yuko umuntu agiye akica umuntu ni politike, umuntu afashe ku ngufu umwana ngo ni politike. Sivyo, umugizi wa nabi n'umugizi wa nabi. Hanyuma rero iyo umugizi wa nabi ari mu gihugu, abene gihugu bose bavira hasi rimwe, kuko ahejeje kwica uyu none si inshuti y'umuntu, bose bavira hasi rimwe. Je nabandiko ndaraba nsoma ibwirizwa shingiro, ubwo abarundi nabo twaritoye turasoma abarundi ivyo dutegerezwa gukora.